Ubwa mbere na mbere imbere yuko tubandanya reka twandusenge. Turagushimiye da mwiza, turagushimiye wewe wamaho kandi uzokwamaho ibibe dashira. Ni wari misi n'ijuru biyaga n'amasoko y'amazi byose urabirema. Maze natwe ongera uraturema. Turakwinginze wabandanye ibana natwe kandi uzoduhe iherezo ryiza. Tukwinginze ubanze uduharire ibyaha n'ibiga bitame byacu. Aho ubona da mwiza twagucumuye ko uhaduharire. Turakwinginze ubandanye uduhoza ko muhemu wawe yera, abamarayika bawe barinze batacumuye babandanye badukikuza kugira baturinde umwanzi Satani. Maze nongeye kusaba da mwiza ubandanye bananje kuri kino cigwisho ngira ntange, ubandanye umfashe kugira nkoreshwe nawe muhemu yera abandanye nkoresha, kandi nongera ndagusaba unshire ikarakura ururimi kugira ngo isokere bize kuba iri guhesha cyubahiro, maze rizotubera impamba rizoduma idushikana mu ijuru. Imizina ya Yesu Kristo bisavyemo, amen. Umutwe w'icigo no munsi uravuga tanga ico ufise. Tanga ico ufise no kuvuga yuko umukristo atanga ubukristo. Mu cigisho giheze twaganiriye kuvyerekeye umukristo, kuvuga umukristo. Rero kuvuga umukristo bica bigenda kuzana ico umukristo afise ko ari catanga. Umukristo atanga ubukristo nkuko Yesu Kristo yatwihaye kandi kongera gatanga ico yarungikanywe na data. Tanga ico ufise ni wo mutwe w'ijambo gino uno munsi. Muri make reka tuze turisunga Bibiliya kugira ngo turabe ko Bibiliya ishobora kujana natwe kandi ko tushobora kujana Bibiliya, kuko Bibiliya ari wo mugozi utuma tumenya ukuri kandi dutandukanya ikibi n'iciza tubonye tubisomye muri Bibiliya. Tanga ico ufise no kuvuga yuko ingendo, imvugo, indabo, kila kintu cyaco cyose mu gihe kiba arico usoma muri Bibiliya cyangwa ukura muri Bibiliya bituma icamwa cawe gikwira hirya no hino, gikwira amabanyi bagenzi, gikwira hirya no hino mu nshuti n'ahandi. Reka twandusome isomo tubona muri Matayo 7:15 kugeza 23. Matayo 7:15 kugeza 23. Haravuga hati mwirinde abigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi. Muzobamenyera kuvyo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke insukoni ku bitovu? Ariko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ivyiza. Ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro, nuko muzobamenyera kuvyo bama. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru, ariko ukora ivyo data wo mwijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami twavugishwa n'Imana mu izina ryawe, twavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Aya majambo tuko turasoma na majambo akomeye kandi n'amajambo uwari wese yo kwibaza, kuko turi muri ino isi yuzuye umuvurungano, isi yuzuye intambara, na cyane cyane intambara turiko turavuga si intambara z'uburyo bw'umubiri, ni intambara z'uburyo bw'impwemu nkuko Bibiliya ibivuga. Twirinde abigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi. No kuvuga iki? Iryo jambo rirakomeye, na cyane cyane nkuko umutwe w'iki kigo uvuga ati tanga ico ufise.
ikino gisomwa naco kiza kutubwira ukuntu umuntu aza yiyerekana uko ari ku rukoba mugabo uw'imbere kandi ari wakenewe adashobora kuba ari adashobora kuba ari wa wundi atandukanye nuko yariko aravuga canke yariko ariyerekana. Muri make ni ukuvuga yuko umuntu nabanze yame icamwa indani hanyuma heza gisohore atange icamwa afise. Ntashobora gutanga umucungwe kandi ari indimu, ntashobora gutanga ipera kandi ari umucungwe. Urumva ni ibintu bitandukanye. Nimba ari umucungwe natange nabo umucungwe yerekana uwo mucungwe nyene, nimba ari indimu, nimba ari ipera, nimba ari papayi atanga ico nyene afise ico camwa yamye. Kuko tubandanije tubona ngo muzobamenyera kuvyo bama. Ivyo bama no kuvuga yuko hariho ukwama imbuto z'umuntu canke imbuto z'umukristo no kuvuga yuko ari ibikorwa umuntu akora, ingendo, inyifato, ivyo vyose nivyo bituma umuntu nivyo vyerekana ivyamwa vy'umuntu. Kuko ugiye kuraba na Kristo, igihe Kristo yari ngaha ku isi bamurakubirako vyinshi kandi bamugeza mu buryo butandukanye, na cane abo bita abayuda, mugabo turazi ko na Yesu Kristo ari umuyuda. Abayuda bamwe muri bo nibo bagomba bamugeza bamugendanira, kumbe bariko bamugendanira kugira bamurabe ico akora kibi hanyuma bongere bamurege canke bamufate. Kuko ntibari bafise, bamwe muri bo ntibari bafise ukuntu ko bamukurikira, ahubwo bagomba kuraba ko hari ikosa bamubonako kugira ngo bace baronka aho bamuhera. Ariko kubera ivyama vyiwe vyari vyiza umwanya wose, nico gituma babuze naho bamukura mpaka banira kuruzana ivyo atakoze akarivyo bamuremekako. Natwe rero tuvuge ivyo dukora kandi twongere turabe ivyo uko turi ko ariko abantu bazotubona uwo muco dufise abari ubo abantu bazoturahurako. Niba guturahurako nabo bizobagira akamaro kandi natwe bizotugirira akamaro. Kuko iciza umuntu akora nico azohemberwa kandi nico kizotuma aronka n'ijuru. Azoronka ijuru kubera ibikorwa, kubera ivyamwa, kubera icaco cyose uko umuntu yitwara, na cyane cyane yisunze ivyanditswe vyera. Tubandanije turabona ngo igiti ciza cyose cyame vyiza, igiti kibi cyame bibi. Ivyo vyose twabivuze, mwabonye ko babariye yuko uwari wese atanga icafise. Nimba ari mwiza atanga ivyiza, ari mubi ashobora gutanga ibubi, ariko mugabo mu gihe aba yihanye birashoboka gahinduka kandi agatanga ivyiza. Ivyo twese tubize kumwe, kuko ugiye kuraba Yesu Kristo iyo abatariho guhinduka k'umuntu ntabwo biba yaraje no kuza ngaha. Aburorero bwinshi turawufise na Paulo, ugiye kuraba ivyo yahora akora, yahora ahama abantu b'Imana akabica akabagira nabi, ariko urabe yatahiye ijuru mu nyuma. Yarahindutse. Rero guhinduka rero si bibi. Umuntu nuko amenya ko ariko akora nabi, burya ukumenya ko umuntu akoze nabi muwe nyera akavyimvamwo. Kwiyumvamo ko umuntu akoze nabi niko kwihana, kuko hatabayo kwiyumvamo ikosa ko umuntu yarikoze, ntamenya yuko yacumuye ko atacumuye. Kandi rero ubimenye abari umunyabwenge. Rero kumenya inzira y'ukuri nukugirante, nukumenya gutandukanya, na cyane no gusoma. Mirazo gusoma canke ugasomerwa, aho urashobora kumenya inzira y'ukuri canke inzira atari y'ukuri. Kuko ibi Bibiliya kiravuga ngo abantu baza kubabwira kandi berekana ko ari intama ari imbere ari amabingira, nukuvuga yuko n'umuntu aza kuvuga ivyo avuze ntibise n'ingendo ziwe, ntibise n'imvugo ziwe, ntibise n'imico afise. Ivyo vyose bica vyerekana yuko uwo muntu n'ivyo ari karavuga ari uriko ayigisha nk'ibinyoma. Kuko Bibiliya iravuga yuko ngo abo nabigisha b'ibinyoma muri make. Reka ivyo twama rero ivyamo vyacu bebe arivyo abantu baraba, hanyuma natwe bizoruheze biduhesha ibitsibo. Umuntu wese amvumereza ngo mwami siwe azokwinjira mu ijuru.
none umuntu yaca yumvira none hazokwinjira mu ijuru bande nimba uvuga mwami mwami atari wazokwinjira mu ijuru hazoca hinjira mu ijuru bande no kuvuga yuko nimba tuvuga mwami mwami ntibibe ku mvugo gusa ariko tuvuge twongera dukora twongera turaba tumeze gute tugenda gute twimvira gute ivyo byose biranga ubukristo natwe bize biratuboneka ko kugira ngo ico umukristo yama canke ikigira umukristo kivimba imbere muri we gitume gihesha icubahira Imana gitume n'abagenzi babona yuko uwo muntu hariho itandukaniro ryabo twita abisi n'abijuru kuko ugiye kuraba abisi uko bameze n'abijuru akaba ariko bameze aho utashobora gutandukanya umuntu wari we ngaho nukuvuga ko tuba turiko turibesha mu byo tuba tuko turakora reka tubandanye ngo benshi bazombwira kuri wa munsi ngo twa mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe ntitwasenda amadayimoni mu izina ryawe ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe ivyo byose ni bimwe duheje kuvuga tuti kuvuga mwami sivyo bifasha umuntu mu ijuru mugabo turazi yuko abantu byovuga mwami bazogenda mu ijuru mugabo gusa sukubivuga ku muntu wakugira abantu bavyumve kandi no kuvuga Yesu sukuvuga Yesu kugira abantu bumve ko uzi kuvuga Yesu no kuvuga Yesu kandi wongera uraba izo ngeso zawe cyangwa izo ngeso zanje kweri Yesu arazemera nimba ndiko ndavuga iyo zina rya Yesu Kristo arazemera aranyemera nimba Yesu Kristo atanyemera ni vyiza kugira mpinduke ni vyiza kugira mvuga iryo zina kandi mbona yuko bikwiye kuko hari gihe umuntu abivuga bidakwiye mu kubivuga bidakwiye no kuvuga iki hari umuntu uza wumva ngo mwami umfashe kugira nibaka cyangwa umfashe kugira ngo ntidufatwe mu gihe tuba tugiye muri ibi cyangwa dukora ibi ukabona mugabo ivyo bintu biteye kubiri n'ivy'Imana yemera cyangwa ivy'Imana igomba uko ntabwo ari kuvuga izina mukuri kandi bugira kabiri umuntu amenya icinyegeje mu mutima wiwe mugabo ariko abarira abandi ibi bimeze kunuku ngo mwami hanyuma agatazi iryo zina ry'Imana mugabo imbere afise ibindi ndani ivyo namakosa kuke ugiye kuraba umuntu ukwiyerekana uko ari no kuvuga yuko aba afise ingeso nziza uko Yesu Kristo yagenda umugani wiwe niwe yavuze ati mugere ikirenge mucanje utagira utashira hamwe utaza n'ibintu ngo akoranirize hamwe usanga ari ubusanzaza rero ntitube mu basanzaza ahubwo tuzane ivyo Imana ibona ko bimeze neza tuzana abantu kuri Yesu Kristo bivuye ku nyitwaro bivanye nuko turiko dutanga ivyo dufise muri twebwe kugira ngo ntituze tubarigwe ngo sinabamenye kandi twariko tuvuga ngo mwami twako tuvuga ngo twakora itangaza twakora iki ibitangaza urashobora kubikora ariko mugabo Imana ntishobora kukwemera kuko ugiye kuraba na cyacana amantu zenye social network niyo akunda kwerekana amantu zenye ama YouTube ama WhatsApp canke ama Facebook kenshi hamwe urashobora kubona abantu bariko barakora ivyo bita ama magic bariko barakora ibintu ugasanga bariko barakora ibintu nkuko umenga ni Imana ikirabikora mugabo ugasanga ivyo bintu ni ivy'amafuti ni vya satani vyo kugira ngo bahindura imitwe y'abantu canke ivyumviro by'abantu abantu bakurikira ubwije kuko ivyo barashobora kubibona bigakoguko nyene mugabo ntibazi uri karabikora wari we canke ntibazi iyo bivyaje bizanana ivyo onye ukazusanga kuko ugiye kuraba muri Danieli yavuze yuko mu misi iherezo hazoba ubwenge bwinshi hazokunguka ubwenge bwinshi naco gituma ubona ubu indege mu kirere ziguruka nta mababa zifise kandi z'abantu ntizivuga nta nakimwe zikora ariko muga mu kirere ziraguruka ivyo muri ico gihe nta vyariho nico gituma rero ntivyo dukanga gihe tugeze muri ibi bihe ariko ico turaba gusa turabe ko Imana natwe ko turi kumwe hanyuma reka tubandanye ibi byinshi twavuze kuri rino somo hanyuma ngo Yesu Kristo azovuga ngo
amvira ngo ntabwo nigeze mbamenya ngo niho nzoba jinjiburira nti hanze niho nzoba jinjiburira ntaho nigeze mbamenya mviraho mwabakora ibiziramwe. Muri make abo nibo bazobarirwa. Ubu witwa ko ari umukristo amenye ko ari umukristo mu gihe abakorekeza ivy'Imana, bitari uko uguterirwa hanze bizobamo kandi uwo muntu yinjira mu isengero. Kandi natwe twese muri make mu gihe tutazoba tuko turaraba ivyo dukora ko Imana ivyemera, nta kabuza tuzoterirwa hanze kandi twitwaye ko twinjira mu isengero, vyitwa ko twari abaririmbyi, vyitwa ko twari abakozi b'Imana, vyitwa ko twari abantu bakomeye mu bikorwa bitandukanye vy'Imana. Rero nukuraba kandi umuntu yame acungiza mu yiwe kugira ngo Yesu ubwo yoza giturumbuka umwanya ari wo wose asange jewe nanje twiteguye. Reka twongere turabe isomo rikurikirako riri muri Timoteyo wa mbere igice ca 4 umurongo wa mbere gushika ku 10. Timoteyo wa mbere igice ca 4, Timoteyo wa mbere igice ca 4 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 10. Haravuga hati ndakwihanikiriza mu nyunga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe kandi no ni Timoteyo wa kabiri murantunga gato nihenze. Havuga hati ariko mpwemu avuga avyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima kuvy'impwemu zizimiza no kuvy'inyigisho z'abadayimoni, bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi, baziza kwabirana, baziza n'ivyo kurya kandi ari vy'Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya vy'ukuri babirye bashima. Ico Imana yaremye cose ni ciza, ntihakagire ico gutabwa iyo cakiriwe n'ushima, kuko kiba kihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niwibutsa bene data ivyo uzoba uri umukozi mwiza wa Kristo Yesu, yarerewe mu majambo y'ukwizera n'ayinyigisho nziza wakurikiye. Ariko imigani ihumanya n'iy'abakecuru ntuyemere, wimenyereze kubaha Imana, kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri vyose, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Iryo jambo niryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, kuko igituma dutama tukama mu ntambara ari uko twizigiye Imana nzima, niyo mukiza w'abantu bose cane cane wabizera. Ndasubiramo na cyane umurongo w'9 ngo iryo jambo niryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, kuko igituma dutama tukama mu ntambara ari uko twizigiye Imana nzima, niyo mukiza w'abantu bose cyane cyane wabizera. Reka tugende buke bavuga ati muri make bavuga ngo uheri ku murongo wa mbere vuga ariko mpwemu avuga avyeruye yuko mu bihe bizoza nivyo tugeze mu uye ngo bamwe bazota ivyizegwa bashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Ivyo nimwe nari mpeje kuvuga na cyane uravye muri Facebook, WhatsApp canke kunuze kuri YouTube, ushobora kusanga ibintu byinshi bitandukanye ivyo bitango ama magic ni ibintu bakora ukasanga barayikahindura ibi nibi na biriya.
cyangwa ukasanga umuntu ngo aragwaye ngo hinge ngo amukize umwanya ibintu bitandukanye, ariko muga gusa hari igihe usanga uwo muntu yongeye kugwara, kandi nubwo atogwara nk'ivyo ndiko ndavuga vy'ama magic kenshi bituma n'abantu benshi bizera ko ari ivy'ukuri kandi atari ivy'ukuri, kuko ugiye kuraba Imana yaratanze ubushobozi mu bantu. Yesu yawe yavuze ati ngiye kwa data kubategurira hanyu, kandi mwege nimwarushiriza kuba abizera cyangwa nimwarushiriza kuba abatunganye muzokora ibitangaza n'ibimenyetso muzokora ibitangaza biruta ivyo jewe nakoze, kuko we yaramaze kuva ngaha ku isi, yaravuye ngaha ku isi agiye mu ijuru. Reka turabe hanyuma tubandanye. Haravuga ngo bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi. Ivyo rivyo twamenye turavuga umuntu ashobora kuserura ijambo ryiwe mugabo ndani atandukanye nuko abameze. Ivyo ni twabivuza kera, bakamenya ivy'ukuri, ibagiriza ikibi, baziza kwabirana, baziza n'ivyo kurya, kandi ari vyo Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ivy'ukuri babirye bashima. Baziza kwabirana. Urabona muri kino gihe kenshi hari ivyo bakunda kuvuga ngo inkundo. Muri make je namvuga nti inkundo burya ziri amoko atandukanye. Urukundo si rumwe muri make. Urukundo hariho urukundo gukuri n'urukundo rubabaza umuntu kandi ari urukundo. Muvuga kuvuga muti urukundo rubabaza umuntu rubaho gute cyangwa bugwa. Urukundo rubabaza umuntu n'urukundo umuntu avuga ko ari urukundo ugasanga yafatanye n'umugore wa mugenzi we, cyangwa ugasanga yafatanye n'undi muntu, cyangwa ari umukobwa cyangwa ari umuhungu agafatana n'umukobwa wundi cyangwa umugore wundi, bakagira ivyo bita inkundo, bagasambana. Izo urumva n'urukundo mugabo rukora babaza umuntu, kandi ubwo rukundo rutwara umuntu mu kuzimu, rutwara umuntu kuri satani, habwo rutwara umuntu ku Mana. Ubwo n'urukundo kandi rukamabaza abandi, rukababaza n'abavyumvise, kandi ugasanga umuntu baramuborogera kubera ki baba bazi yuko ariko arava ku Mana, ahubwo hakwifatanya n'Imana ariko ayivako. Ubwo nibwo rukundo avugize rubabaza. Muga urukundo gukuri n'urukundo na Bibiliya itwemerera ko dushaka gukora. Nukuvuga yuko Bibiliya yemera ko umuntu agira uwiwe umugabo, agira uwe mugore, umugore agira uwiwe umugabo, atabiri vyo kurobekanga. Muri make aho gusa nuko twatugiye mu yindi topic, ariko mugabo gusa ivyo nivyo nayo ngo vye gucishamwo, ariko gusa nivyo gitwa nako ndavuga nti urukundo nagovye gutandukanya urukundo rubabaza n'urukundo turababaza, kuko ahanye muri iri somo niho twariho duheje kusoma bavuga yuko ngo baziza kwabirana, baziza n'ivyo kurya. Kwabirana ukurya, abantu benshi ubunye muri nosi icyo bashize imbere ivyo bita kwiryohera, ivyo bita gusohoka, ivyo bita kugira mugabo karaba ijambo ry'Imana aho rigeze ukaribura. Karaba cyane kenshi murabyibuka tuko turavuga ubutumwa hirya no hino muri ibi bice bidukikije, hari uwo twashikira tukamuhereza igitabo, tukamuhereza urupapuro dufise rwariko ivy'Imana, muga yamara gusoma nk'yo kwijambo ry'Imana akasoma ko Yesu ako gatabo ntabakigatora, canke akamanza akatubaza ati mbega ati nivy'ubukirisu canke nivy'Imana. Tumaze kubara ati nivy'Imana, yavuga ati ntavyo nkeneye. None avyo gusa muga bwiye kura munezero wabo nuko baba bibereye mu vyo bita ngo fani, kwiryohera, ukazusanga muri vyo kwiryohera nta na kimwe c'ivy'Imana uri mu ushobora kumubaza. Rero ivyo nivyo umuntu akwiye kuzibukira, kuko ibwa mbere tunambere tuzi yuko twege twese twaremwe n'Imana, kandi ubugingo bwacu buri mu kiganza c'Imana. Ni vyiza rero dukurikira Imana tutitaye ku kintu cyaco cyose, tutaravye ikintu cyaco cyose, mugabo Imana bariyo iducagurira ubuzima, Imana bariyo iduha canke iturongora kugira ngo tube muri nosi tuyigamburukira dukora ivyo ugomba,
kugira ngo no kuri wa munsi tuzosanganire umwami wacu Yesu Kristo. Ico Imana yaremye cyose ni ciza, ntakagire ico gutabwa iyo cakiriwe n'uwushima. Iyo cakiriwe n'uwushima, uwushima amenya ivyo atora, uwushima amenya ivyo atora. Ni naco gituma umaze gusoma ugatahura umenya gutandukanya iciza n'ikibi. Mugabo mu gihe utamaze gusoma cyangwa utamaze gutahura, ntabwo umenya uti ikiri kintu ciza cyangwa ikindi kintu kibi. Ivyo byose bikorwa n'umuntu yasomye cyangwa yasomewe, yasomye cyangwa yasomewe. Kuko utize cyangwa udasomye cyangwa usomerwe, utarondeye n'umwanya wo gusenga wisonzeje, utarondeye n'umwanya wo kugira ngo usame na mpwemu yera ikuzemwo, aho hantu haragora. Ntabwo ushobora kumenya ico gutandukanya iciza n'ikibi. Mugabo mu gihe barasavye mpwemu yera, azokurongora kandi azokwereka iciza n'ikibi. Kuko kiba gihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ivyo urumva aka kajambo gahereza ko mu murongo wa 5 avuga ngo kuko kiba gihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ibi nivyo mpereje ko ubu nyene muri aka kanya no gusenga. Iyo udasenga none womenya gutandukanya iciza n'ikibi gute? Iciza n'ikibi kimenya cyane umuntu asenga, umuntu asoma, umuntu ari mu vy'Imana, arondera Imana vy'ukuri. Ni wibutsa bene data ivyo, uzoba uri umukozi mwiza wa Kristo Yesu yarerewe mu majambo y'ukwizera, ivy'inyigisho nziza yakuriyemwo. Imigani umurongo w'indwi naho ngo imigani, ariko imigani ihumanya ni y'abakecuru ntuyemere. Imigani ihumanya ni y'abakecuru ntuyemere. No kuvuga yuko imigani ihumanya ni ukuvuga yuko hariho ivyo abantu bavuga ngo utabeshe ngo ntushobora gusubira ngo abana ngo mu mapfa. Uwo n'umugani, ariko mugabo urumva uwo mugani ngo utabeshe ntushobora gusubira amara mu bapfa, ico kintu wumva kijanye n'Imana. Ariko mugabo ako nako nshijemo, kandi namwe murasanzwe muzi imigani itandukanye muri make ishobora kuvuga yitwa ko iri kirahanura cyangwa iri kirafasha abandi, ariko mugabo ugasanga ku Mana uwo muntu ariko aratakaza abandi bantu. Ivyo rero ivyo nukutavyemera, kuko ivyo bishikana abantu mu rupfu. Hanyuma ngo wimenyereze kubaha Imana. Ivyo nivyo twariko turavuga, kandi yo shimikiro dufise. Kubaha Imana iyo wavyimenyereza nivyo bizotuma utanga n'ivyamwa vyiza. Kwimenyereza gukorera Imana, kubaha Imana, ivyo bizotuma ubuzima bwawe cyangwa bwanje buhinduka, kandi bizotuma ingendo n'ivyumviro byose bihinduka. Umuntu uko batubona basange twameze neza gusumvya uko bavyibaza, kandi Imana ikabandanya iduha imigisha biciye kuri uko kubiyubaha kwayo. Kuko kwimenyereza k'umubiri ngo ariko imigani wimenyereze kubaha Imana. Kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike. Ivyo ni ibintu bisanzwe bizwi. Uko umubiri canke ivy'umubiri nivyo bizana ivyo bita kamere. Umubiri muri wo niwo uzura ikintu bita kamere. Kamere rero iyo umaze no kuvyuka, burya iranagoye no guheba. Wofuma ugira ikindi kintu, mugabo kamere ubandanye uyigwanya kugira ngo ntikuzukemo. Kamere kenshi abantu benshi nivyo abongereza bavuga ngo yuko ari addicted, to be addicted. Nukuvuga yuko ico kintu kigoye guheba cyane mu gihe uba waragitanguye, waragikoze, nubwo ucirengagiza umutima uguma wokera ujana kuri ico. Reka tubandanye ngo kubaha Imana kugira ikimazi, ariko ngo kubaha Imana bikugira ikimazi kuri vyose, ariko kugira ikimazi kuri vyose. Mugabo twumvise yuko kugira kwimenyereza k'umubiri nako kugira ikimazi kuri bike, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Ivyo no kuvuga kumenyereza kubaha Imana nivyo bizana ubwo bugingo. Iryo jambo ni ryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose. Nico gituma
nico gituma kuko iryo jambo ni kuko igituma dutama tukama mu ntambara nuko twizigira ari uko twizigira Imana nzima. Iyo wizigiye Imana uhura n'ibigeragezo vyinshi, muga iyo hoya n'ibigeragezo vyinshi nta na kimwe cyosubira kugutuma uva ku Mana, kuko ikigeragezo nico gituma umukristo akomera. Ikigeragezo nico gituma wama ugavye, wama witeguye, kandi ufise kugira ngo usubize igitero cyaco cyose cy'umwasi Satani inyuma, mu gihe uba waramaze kurinda, mu gihe uba wamaze kuba uw'Imana by'ukuri. Ariko mugabo hatiye akantu gatoyi, akagere gatoyi k'ikintu, ukadutangura gutetemera, ugatetemera nkuko umenga ntufise Imana, aho haragoye. Ariko gusa wizigiye Imana, Imana irakurindisha, Imana iragufasha gutsinda ivyavyo byose byo babiguteye ubwoba. Naco gituma rero dusabwa kugira ngo twame tuyizigira, kuko ifise kuduha ubuzima turimwo n'ubuzima buzoza. Reka twongere turabe isomo ribandanya kugira ngo turabe ivyo ari vyo, ukuntu umuntu yobandanya atanga ico afise. Reka tubirabe mu Baroma kabiri igice ca 17 kugeza ku murongo wa 17 kugeza 29. Abaroma kabiri umurongo wa 17 kugeza 29. Roma kabiri 17 kugeza 29. Kabiri 17 havuga ngo ko wita umuyuda ukishimira ivyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ivyigomba, ukarobanura ibidahwana, kuko wigishijwe ivy'ivyagezwe, ukishimira yuko ushobora kujana impumyi kandi kuri umuco w'abari mu mwiza, n'umuhanuzi w'abanyabwenge buke, n'umwigisha w'utwana, kuko reka ndasubira mu gatoyi, ko witwa umuyuda ukishimira ivyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ivyigomba, ukarobanura ibidahwana, kuko wigishijwe ivyagezwe, ukishimira yuko ushobora kujana impumyi kandi kuri umuco w'abari mu mwiza, n'umuhanuzi w'abanyabwenge buke, n'umwigisha w'utwana, kuko mu vyagezwe ufise icerekana ubwenge n'ukuri. Nuko wewe wigisha abandi, mbega ntiwiyigisha? Tubane tugarukirize ngaho. Iri somo riradukorako, iri somo rirankorako, riragukorako. Wewe ivyo uvuga, ivyo ukora, nawe birakuraba? Jewe ivyo mvuga nanje birandaba? Ego neza cane, ibi vyose mvuga birandaba, kandi nawe ivyo uvuga canke ivyo uzobagiye kuvuga nibi uri kurumva birakuraba, birandaba, twese biraturaba. Kuko nta uzoja mu ijuru adaciye muri nosi kandi yaravutse, yaravyawe. Uwavyawe wese nimba akeneye kuja mu ijuru ni mpaka kore. Umuntu ariko arabarirwa ni jewe, ni wewe. Ko witwa umuyuda, turazi ko turi abayuda, kandi ubugira kabiri na Yesu kandi turazi ko ari umuyuda. Yesu Kristo ni umuyuda, ni umwami w'abayuda, kandi yaravyemeye nawe nyene. Ugiye kuraba muri mu bitabo birabibonamo. Ukishimira ivyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ivyigomba, ukarobanura ibidahwana. Ivyo ni bimwe twame turavuga. Mpwemu yera ni wakurongora. Mu gihe uba utarongowe na mpwemu yera, kizogora kugira ngo utsinde urugamba. Ubugira kabiri, gutandukanya icyatsi n'ururo cyangwa gutandukanya iciza n'ikibi, nuko mpwemu yera aba kurongora, akwereka. Reka kumugwanya, reka kugwana nawe mu gihe aba ari mu mutima ariko arakubara ati kora ibi canke gira ibi. Umvira rirya jambo riba ariko riraguhanura mu mutima, ureke kugwana nawe kugira ngo uhave umusubiza inyuma.
kuko mpwemu yera akwengenga bukebuke akubwira bukebuke. Muga aho ushira inkomezi ni uhamenya kuko niwo ufise amahitamwo. Imana yatanze ubwenge kugira ngo umuntu abukoreshe mukuri. Imana yatanze ubwenge kugira ngo umuntu ahitemwo ahagomba. Naco gituma mu vy'Imana turafise umwidegemvyo, no mu bitari vy'Imana umwidegemvyo urahari. Naco gituma wewe ukora ico ugomba, ariko mugabo iyo mumenye yuko ukora ikiteye kubiri c'Imana, yuko amaherezo ari hehe mu kuzimu. Mugabo mu gihe ubukozi c'Imana igomba amaherezo ni mwijuru. Reka tubandanye ku murongo wa gatatu, ariko wa kabiri havuga ngo ariko uzi yuko urubanza ku murongo wa 19 ukishimira yuko ushobora kujana impumyi kandi kuri umuco w'abari mu mwiza. Ukishimya kujana impumyi kandi umuco w'abari mu mwiza. Ego urashobora kuba umuco w'abari mu mwiza mu gihe ubigomvye, ndashobora kuba umuco w'abari mu mwiza mu gihe mba ndabigomvye. Suko bigomba cyonyine gusa nuko Imana nayo iba iri kumwe natwe kandi dufashe kugira ngo ivyo tuvuga ivyo dukora ibandanye ibana natwe. Kuko ugiye kuraba mu gihe uburi kuravuga Yesu ubivuga mukuri, ivyo bizotuma wa muco wawe umurika. Ni bimwe twamye twatanguriye ko kariza muri ibuka amajambo twamye turavuga tuti yuko ico umuntu afise ndani nico atanga, nico ahereza abandi hirya no hino. Rero iyo umuntu akironse kikaba kimuriwe, iyo gitanze mu bandi kirafasha cyane, kuko umuntu abafise n'akarorero ka hafi. Kuko na Yesu yavuze ati mugire ikirenge cyo nagezemwo, kandi uwo muntu nawe abaye nka Yesu nubwo abatari Yesu, abaye mu gishingo ca Yesu. Nkuko Yesu yavuze ati genda mwigisha isi yose muyihindurire abigishwa banje, uzokwemera amabatizo mu izina ry'Umwana n'irya Data n'irya Mpwemu Yera, nzoba ndi kumwe namwe kubishika ku muhera w'isi. Rero muri ico gihe na ubaye umuco w'abantu bari mu isi cyangwa w'abantu bari mu mwiza. Rero kuba umuco w'abantu bari mu mwiza nuko usaba Imana kandi usenga Imana. Atagusenga Imana ntavyo biba ntabishobora kubamo. Ngo n'umuhanuzi w'abanyabwenge buke, ivyo vyose ni bimwe turiko turasubivuga tusubiramwo. N'umwigisha w'ubutwana duto n'ubutwana, kuko mu vyagezwe ufise icerekana ubwenge n'ukuri. Mu vyagezwe ufise icerekana ubwenge n'ukuri. Ivyagezwe nusanzwe mubizi, hari ivyagezwe 10, ariko mugabo si ibi vyonyere gusa, ahubwo ugiye kuraba Bibiliya niyo ishobora kukwereka inzira nyinshi zitandukanye zo kugira ngo ubandanye ukora ivyo ubona bitegerezwa. Hanyuma ngo nuko wewe wigisha abandi, mbega ntiwiyigisha? Muri ivyo turiko turavuga, nimba ibi bintu turiko turabivuga none natwe biradukorako. Ego biradukorako, ivyo nivyo namye mvuga. None wewe wihaniza abiba badabanije, wewe wihaniza abiba, weho ntiwiba? Nimba ndabibahaniza kwiba, none je ndiba canke siniba? Ico ni c'Imana nanje, kandi ariko mugabo si c'Imana nanje gusa, ahubwo umunsi uri izina nimba ntagihevye, nimba ndagifise, kizogaragara, Imana izogishira habona. Nawe naho ugerageze kugira ngo ico bari kurigisha kize kigaragare, ariko ubanje kumaramazwa gusa. Witegura hakiri kare kugira ngo wihereze Imana, nanje nitegura hakiri kare kugira nihereze Imana, kugira ngo ivyo tuvugwa ko canke ivyo tuvuga bihindurwe bibe ivy'Imana, kugira ngo ivyo tuvuga nimba ari kwiba, nimba ari kugirane, ivyo vyose tuvuga ko twihaniza kwiba cyangwa kwica cyangwa gusambana, ivyo vyose nimba tuvyihaniza abandi, natwe bitwe twaravyihanije, kugira ngo niwo wa muco ubore kuragirane, ubore kuraduga, uriko uva mu muntu ugenda usanzara mu babanyi, mu bagenzi, mu nshuti n'abandi batandukanye. Ngo wewe ubuza abandi, wewe ubuza gusambana, weho ntusambana. Ivyo nibyeye munayimeje kuvuga. None wewe nimba uri kurabuza abandi, we ntusambana? Nimba usambana ubaburiza iki? We nimba usambana ubaburiza iki? Reka bwanze ugende uhebe gusambana, hanyuma uzoheza ugaruke wigisha abandi ti heba gusambana, kuko uzobikwiye, kubera Imana izobibona ati wewe uri kuvuga vy'ukuri. Mugabo nimba ukora ikintu usambana, kwangera ukaza kwigisha abantu ngo ntusambane,
aho uwo buri kukora iki, ahubwo uwo n'umuvumo uba uri yokorera ko wenyine, amakara yaka uba uri kuri yokorera ko nyine. Ngo wewe wanka ibishushanyo vy'ibigirwamana, weho ntiwiba ivyo mu nsengero zavyo. None wewe nimba uvyanka ivyo bishushanyo vy'ibigirwamana, none we ntiwiba mu ngoro, ntiweba ikigira 10, ntiwiba amashikanwa, ivyo ntuvyiba. Nimba utivye ivyo ntabwo utwara ibirato vyanaka, ntabwo utwara amahera yanaka kandi wayabonye, kubera ko utabayamusubiza, kubera ko udakora ivyo vyiza kugira ngo umuco wawe ugumurandagata, babone kukoreshwa na mpwemu, babone kukoreshwa na Yesu Kristo. Nimba rero bitameze uko, aho tuja si mwijuru, ahubwo tuja mu kuzimu. Aho iyo tuja ni ngomba tuhategure mukuri kandi bigaragara muri Bibiliya kandi bigaragara na Yesu. Ndabandanya hanyuma ngo mbega wewe wirata ivyagezwe, mbega wewe wirata ivyagezwe, mbega ntugayisha Imana kubicumurako. Nimba nirata ivyagezwe, singayisha Imana mu kubicumurako. Nimba bitaruko, ivyo ni Imana ishobora kubagira kuraba wewe, kuko umuntu arashobora kwiyorobeka akiyerekana ko atangorana afise, ko atakibazo afise, ariko mugabo Imana yoyo niyo izi kuraba umuntu, niyo ikwirekirana ubuzima bwe bwose, akahise n'akazoza kiwe. Mugabo twega abantu dushobora kumenya ikinyegeje mu muntu. Rero nimba tuvuga ivyagezwe, kubera ivyagezwe bitubuza kwiba, gusamana, kwica, kugira ivyo vyose nimwe turiko turavuga, ni ngombwa rero dukorekize ivyo Imana igomba. Mimbwiye tutabikurikije, Imana izotubona yuko turi abantu babiyorobetsi, abantu bibinyoma gusa, ivyo twigisha atavyo dukora kandi ateko tumeze. Ivyo navyo nivyo bibi, kandi nivyo bituma n'umuntu yo kwizigiye yabonye ikibaye gihindutse bivaye n'amajambo umuntu yavuze, aca abona yuko umenga no kwemera Imana umenga nta gakiza kariyo, kubera ababona bariko ivyo bavuga atari vyo byerekana. Ngo izina ry'Imana muritukisha mu mahanga nk'uko vyanditswe. Gutukisha izina ry'Imana ni bimwe vyo kuvuga ngo Imana kandi ingeso zidahuye n'ivyo uri kuravuga, ingeso zanje zidahuye n'ivyo ndiko ndavuga, ivyo ni navyo makosa. Nukuvuga ko ivyo mbere kwanza bisubiza inyuma n'abantu, bisubiza inyuma ukwizera k'umuntu. Ni ngombwa ivyo umuntu avuga, ivyo akora bise nivyo bise kuvuga no gukora ivyo vyose bise, kugira ngo umuntu atange ivyamwa vyiza. Ngo kuko hanyuma tubandarije ku murongo wa 25 havuga ngo kuko gukebwa kugira ico kukumarira iyo witondeye ivyagezwe, ariko iyo ucumuye ku vyagezwe, ugukebwa kwawe kuba gucitse kudakebwa. Kuko gukebwa kuba kugira ikimazi iyo witondeye ivyagezwe. Ivyo dusanzwe tubizi twese ko kwitondera ivyagezwe bifasha umuntu kugira ngo ntiyice, ntasambane, ntiyibe. Mushobora kubibona na mwege, murashobora kubisoma na cyane mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa gatatu kugeza ku murongo menga wa 12 nyamatatu wa 13, naho urashobora kubibona aho bizoba bigarukira. Hanyuma ngo none urumva utavyitondeye ugikebwa kwawe kuzoba kubaye ubusa. Gusa hari abantu birata gukebwa ko rukoba, gukebwa ko kurukoba siko twebwe tubarirwa, twebwe abijuru. Gukebwa ko kurukoba uko gutera cyane ubwishime, ariko gukebwa kwiza no gukebwa ku mutima, ukamenya yuko iyo ucumuye ukababazo n'igicumuro ukihana, uko niko gukebwa ko kuri Yesu arondera. Apana kwirata umubiri ti ngumeze ukuhingukuwe, no, ico nta kamaro gifise. Hanyuma turabandaye ngo none utakebwe nitondera ibibwirijwe n'ivyagezwe, mbega
kudakebwa kwiwe ntikuzomuharugwa ko nko gukebwa. Ibi nimpeje kuvuga, iyo umuntu adakebwe mugabo akizera Imana kandi agakora ivy'Imana ibona ko ari vyiza, uwo muntu azotaha ijuru. Ugukebwa k'ukuri ni ukubabazwa n'icaha gikozwe, ni ukubabazwa n'ikintu cyo cyose gishobora kubabaza Yesu Kristo. Uko niko gukebwa k'ukuri. Ngo none utake ngo mbega kudakebwa kwiwe ntikugura ko ngo kandi utakebwe umubiri niyitondera ivyagezwe azogutsindisha. Kandi utakebwe umubiri niyitondera ivyagezwe azogutsindisha. Wewe ucumura ku vyagezwe ufise inyuguti zavyo no gukebwa. Nimba ufise inyuguti cyangwa kuvuga, nimba uzi kuvuga ivyo vyagezwe uko ubizi byose, ukongera ukaba warakebwe mugabo ukabitsitara canke ukongera ntumenye mu gihe ubucumuye, ntumenye ko wacumuye, ntusabe n'ikigongo Yesu Kristo, ugukebwa kuzocika nko kudakebwe. Kandi kuzobuzi ivyagezwe, kuzobuzi amabwirizwa, nta kamaro bizogira kiretse wihanye. Ico nico Bibiliya iguma itubarira, kuko umuyuda wo ku rukoba atari we muyuda, kandi ugukebwa ko ku rukoba ko ku mubiri atari ko gukebwa. Ivyo ni mwe twaduheje kuvuga. Kandi umuyuda atari wo ku rukoba, atari wo ku mubiri. Umuyuda w'ukuri ni umuyuda wo ku mpwemu, nkuko muri Yohana igice ca 4 ku murongo wa 22 hatubarira yuko turi abayuda mu vy'impwemu. Nkuko Yesu Kristo ari umuyuda, nico gituma twamwizeye n'umuyuda, turamwizera natuducika abayuda. Rero turabayuda kubw'impwemu, ntabwo turabayuda kubw'umubiri. Nico gituma rero natwe ivyo vyo kwitwa umuyuda ntibibe ari vyo twitwaza, ahubwo tube abishwe aba Yesu by'ukuri, twitwe aba Yesu by'ukuri, kandi twitwe abakurikiza ivy'Imana igomba. Ariko umuyuda wo ku mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ku mutima niko mu buryo bw'impwemu. Gukebwa ku mutima ni mu buryo bw'impwemu. Nivyo twamye tuvuga, impwemu niye ukwigisha iciza n'ikibi, gutandukanya iciza n'ikibi. Ata mpwemu ntabwo ushobora gutandukanya iciza n'ikibi. Atari uko mu buryo bw'inyuguti, atari bwo mu buryo bw'inyuguti. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ariko ashimwa n'Imana. Nimba ukora neza, umuntu azokugaya kubera abona ivyo uri kurakora bitandukanye n'ivyo agomba, kubera kamere yiwe, kubera n'ibindi bitandukanye. Ariko mugabo ni washimwa n'Imana, umuntu nibwo azokugaya cyangwa nimba azogukengera cyangwa akabona yuko ivyo kurakora ari ugusa ari gutumwanya, mu nyuma azoteba kwemere ni waguma ushikamye. Ariko mugabo ni watirimuka nawe azobona yuko nivyo wizera ivyo ukora byose ari vy'ubusa. Reka mfise kugira ngo hari isomo rya nyuma ngira mpereze ko riri muri mu Baroma, kandi mu Baroma 2:10 isomo rya nyuma kugira ngo simpave mara umwanya. Hanyuma reka tuhasome Baroma 2:10 havuga ngo, ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ivyiza. Ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ivyiza. Umuntu wese akora ivyiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku cubahiro. Imana ntiraba ngo ni pasiteri, Imana ntibaraba ngo ni mwarimu, Imana ntiraba ngo ni diakoni, Imana ntiraba ngo ni revera cyangwa ngo ninde. Uwo wese nimba adakoze ivy'Imana igomba, uwo wese uwo muntu azokwikura mu mugabane w'abataha ijuru. Mugabo nimba azoba abandanya akora ivy'ukuri, Bibiliya yose nzima akayifata yose, uwo muntu azogenda mu ijuru. Twese tuzogenda mu ijuru nitwakora ivyo Bibiliya ivuga, nivyo Imana igomba. Kuko Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana, ni igitabo cyandikishwe n'abantu bahumekewemo n'Imana. Naco gituma abenshi
twizera ibiva muri iki gitabo. Nico gituma rero turiko turasabwa kugira ngo ivyo dukora bibe ibihesha Imana icubahiro, haba ku Yuda canke ku wundi wari wese atandukanye hirya no hino kw'isi. Yesu Kristo ni umwe, Imana ni imwe. Nico gituma rero dukwiye kugenda kumwe kugira ngo tuje ku rutonde rumwe. Ivyo ushobora kubisoma mu Banyefeso 4 uhereye ku murongo wa 6 ukageza nko ku murongo w'indwi, naho wa 6 wonyene gusa urakubarira ukuntu dutegerezwa kumera. Twese kubera turi ab'Imana imwe, Imana si zibiri, Imana ni imwe. Nimba ari imwe rero tugende kumwe atana kimwe dutaye, atana mu kimwe dukuyemo. Bibiliya ifise ibitabo 66. Ivyo bitabo vyose birakenewe, nta na kimwe gikwiye kuvamo. Rero kubw'ivyo ndakwinginze nanje nongera nisuzuma kandi kugira ngo turabe ko ivy'Imana iriko iravuga two tubishira mu ngiro. Nkaba arivyo ndabayambiriza kugira ngo tuze dutahe ijuru. Umurimo n'icuya tubira muri ino si turiko turakora ntibibe ari vy'ubusa, ahubwo bizobe ari vyo bizotuma bizotwambika ubwiza, ari vyo bizotuma bitwambika igitsibo, kugira ngo Imana izo ibone izonezerwe itubonye mu gihe icuya tuzoba twarabize tutakebiriye ubusa. Nivyo ndabambariza nanje niyambariza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge. Turagushimira Dawe mwiza, turagushimira cyane wewe utwigishije ukuntu turi butange ico dufise, ukuntu turi butange umubiri wacu, ukuntu turi butange ivyamwa kugira ngo abagenzi bacu, inshuti ni eka ababanyi babone abo turi, maze bizere babona ibikorwa vyacu, bizere n'amajambo tuba tubabwiye kubera ivyamwa bizoba vyatubonetswemwo, bizoba vyatubonetseko bizoba ari biguhe cubahiro. Tukwinginze ufashe hirya no hino abakumva, abakurondera, abafise imitima imenetse kugira ngo bakumenye vy'ukuri atana kimwe kiciyobagijwe, ubabandanye bana nabo. Manzi nanje ndakwinginze ivyo mvuga vyose Dawe mwiza bizotume nzogusanganira, kandi bitume ubuze oba ariko aravyumva nawe nyene canke uri karabibona ariberewe nawe nyene Dawe mwiza bizodushitsa mwijuru. Tukwambaza kugira ngo uwari wese agira ihinduka mu mitima yiwe, mu mutima wiwe, nanje ngira ihinduka mu mutima wanje. Uduhe iherezo ryiza kugira ngo tuzokubone nkuko wabidusezeraniye ko ugiye kudutegurira hacu. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bisavye mu